n'amafaranga man mva nabwire jewe kubwivyo umva jewe Umviriza icaranga man mva nabwire jewe yitamo kuzana beef big up umviriza man jene giye uja uja Hello bakunzi ba Nyishu Media bakunzi ba Ntare G bakunzi b'umuhanyi so uno munsi nagarutse kandi mwe mumaze igihe kirekire cyane mutambona imbere ya kamera inyuma ya kamera hari Benisha nkuko mubibona ngamfise umutumire wanje nawe suwundi ni musani yitwa L9 aho nayimaze imisi ndamurondera sana kuko hari umuntu yari yanyituye arambarira ibana je mu ndondere vraiment L9 mumunganirize iki kiganiro cyose muraza kugikurikirana ido nido kuko ndamufitiye byinshi n'amakuru abasha kumpa muri ya code nyene ya system nyene sanzwe nkoresha L9 meze neza fresh to murakomeye bien kweli ako mbere ko ntanga kwanza ikintu shembere ni presentation nana kimwe shaka Yeah, hello my people, it's your boy L9 baby, the gangster rapper, aka the romantic boy, aka the king of trap. Yeah. none ayo mazina yose L9 nayo wawe Yeah. numvisemo king of rap King of trap. Yeah. isigura iki nk'abantu bateko barakurikirana batazi ururimi rw'icongereza Trap no mudiyo. Bo bisigura we uri umwami w'uwo mudiho bisigura nta bandi bawushoboye muri kino gihugu So kuvuga ivyo igituma navyitiriye kwa narabonye je trap yani iranyirohera sana yaranyinjemo sana ncabate kanagitirira kandi navyo ati kandi navyo ko ndifyara yavyo kandi uranabishoboye ndanabishoboye L9 rero je hari ikintu catumye ndaguhamagara ngaha anye nkuko je nkorera ku Nyishu Media ni nyishu y'abanyagihugu bacu bo mu Burundi nyishu gutorera ibibazo byose biri ngaha anye mu kihugu cacu c'u Burundi L9 hari umukobwa yanyituye ambarira yuko L9 yamuriye amafaranga uyu mukobwa nindi ntawuzi wapi ntawuzi umukobwa adasanzwe aba muri kino gihugu ciwacu c'u Burundi yambariye L9 twaragiye turahura turaganira ambarira kankunda ariko inyuma yo kumurugo rukundo anje amafaranga sorry je uyo muntu yakubwiye ivyo uko kubesha ubwo se wandi bagomba kucira kunanira carrière y'umuntu ntabwo ari gushaka kunona carrière y'umuntu ivyo bintu nivyo kandi abifite n'icemeza afise n'amafoto muri kumwe n'uwo muntu afise n'amafoto yarayaguhaye yego ndafise nico gituma je nashitserutse nga anye kugira ngo uduhe inyishu utubarire ko amafaranga wayariye L9 canke umva labwiye iyo muntu ndibaza yari hands ko nivyo oya urumva ashobora kuba yarabonye nk'ibindi buntu dusa urumva akitirira izina ry'wanje ariko L9 mu Burundi ndibaza we urisi jewe sinzi ko nawanise uramaze kubona abandi bantu musa basi James kubona benshi nkande ari ndi buntipe dusa kandi tubana anyita petit frère danje ngamwita grand frère umva kuburyo usanga yarabonye nk'ibindi mutipe basi twa dusa akanyitira izina ry'wanje agashaka kugira anyicire career kujya avuga ati ni je kuye agende yemera narabizi bro je ntavyo nzi je naje gutorera ikibazo ciyo nyishu kandi urazi jewe je nitwa Ntare ndumusanzwe nkori umwuga wo kumenyesha makuru ariko rero jewe hageze ibintu vyo gutoza amakuru neza ndashiramwo force mu kugira ndonke inyishu Jamga velebye jewe ndazi ndatwama waguhari kandi wama wahari abatipe benshi nico gituma rero shaka wewe umpinyishu y'ibibazo ndiko ndakubaza neza direct kuburyo n'amafaranga tumva ku matwi uzohavura nayasubiza kuko n'umukundo wo muntu n'umukundo wo muntu
yo ntuzinanye kandi nje R9 sishaka kuguma umwihakana umva mbwira ukenda ndabwiza ukuri mbwiza ukuri ukenda ndabwiza ukuri jema amafaranga ntayampaye R9 ndagukubita man notuvugisha ndakubesha we inywa niyo fana nakuguriye hama jewe byose urayimbarira utayimbariye ndaza kuyikudahuisha iyo umva ndamenga utanga kwisha mwa beef si beef ahubwo jewe ujya muntu yanyituye ababaye cyane ambarira R9 kubera ikabahungo bibujumbura musigaye mujya amafaranga abantu muri iyo systeme jewe umuntu sinakubwiye nta wenzi nta mafaranga ni yamaye ryari habona nde itariki zingahe amasanga R9 je umviriza bro ndagukubita je siriko dakinata je apara kuzura twenga imbere ya kamera shaka umbarire umviriza nifara manzo indi umviriza ugira sindayikwaka subiza hajya usubira kuyiwa bridge ikiganiro bari rero amafaranga warayariye ntayo wariye we je ndamenga ugira ushwana apana gushwana je shaka inyishu warayariye ntayo wariye none kumba ndamenga utanguye gushwana ndabaza abantu iyo turiko turarondera inyishu muranka kuyitanga ariko iyo dutanguye gushiramwe akantu k'inguvu muratanga inyishu okay mvuga bwiye muga solution so gushiramwe inguvu siyo solution inguvu siyo solution n'umuntu amaze kubwira rimwe kabiri gatatu ko atamuzi nucushe mu force kugira vuga kamode ega nikini kintu ushize mu force ucusanga nyo muntu ugiye kwimwemeza atavya ugiye kwimwemeza atabizi R9 uraje uri kuraganira nawe neza buri uraje uri kuraganira nawe neza ndakuzi kandi ko witwa Ntare G vuga neza Ntare G neza ndakuzi kuri Ntare G none mbarira amafaranga mu kugira basuya musabe basi tuganire basi nk'abagenzi ntabyo gushavura abakunzi banyinshi media sinza kumushavurira uwo muntu bwashaka mbarire neza mbarira amafaranga wakoresheje uburyo ubuhe mu kugira basuya mutwara man velabwiye je bro velabwiye nabwiye aya mafaranga ntayo natoye urumva Jidafs no benshi yakubwira just the gang wanje yakubwiye amafaranga atanigeze ntora yego gusa amafaranga baramaze kuvyumva ibintu by'urusaku nyene byo mu quartier baramaze kuvyumva baravyumvise muga barazi ko atari byo arobesha yego ku buryo no mu quartier bica bisanzara R9 bikavuga yuko waye amafaranga yari R9 je no bareraho rero ugomba ushofe okay sukuvuga ngo ndikunda shofa kwanza aha kwanza chene kwanza okay uzi ikindi kintu ngira bwira n'igituma atari ivyo uzi n'igituma atari ivyo yani abwiye umuntu ni mitwe yashatse kugira ubiriza kwanza R9 akakaboko kiwawe gumunkozi ako ndashaka ushire ngaha amaboko yawe utekereze ha mumari witonze natekereje kandi sinitonze none ndakora ubiriza rero vuga ndakora none ndakora none uzi nkora sinabwiye ko ari mitwe urumva yari mitwe yo muntu yakinye acage na panga n'abandi bantu ntazi kugira bagene barancoza R9 je twaciye hirya nino uraze umuntu je mu mwanya je ngoma ndamukuzanire kandi rero je sinayenze je kufisi ryangeso we ingesi ya je sibwiye ko sinubwiye ko ari mitwe yagize bro we ujya mu type yifata nk'umupede we ujyanye we ntawuzi we nta mafaranga yo wamuriri oya Clara we nta mahera wamuriri ni mafaranga namuririye jewe R9 nukuri Clara n'amafaranga man velabwire jewe kubwivyo umva jewe umviriza icaranga man velabwire jewe utangu kuzana beef big up umviriza ajira giye uja tekam
ndakwezi ugira urwanye ndakwezi ugira urwanye shaka wicare rero ntugira urwanye ntuzi kurwana ntugira urwanye ntuzi kurwana ugira urwanye mpamiko umva mviriza umva kandi bakunze banyisha media uyu muntu nakinda ndoderako tuganire rero umva nakindi kinda ndoderako atari kibi agomba kunyicisha ntaki suko kwicisha kunyicisha mbonye nakwishije utumwe amakofi by'ibisugurike ijya ngeso yiwawe ingesi yahe yo kujya amahera ujya mu amafaranga yahe Clara ndamutse Clara we nta mafaranga amuriri angahe amuriri habonande amuriri 300 ayo ndayazi nta nayonzi umva boss wa inyishu media uyu mutipe ndasaba mwirukana ko nakindi kinagomba gukora ni violence totale R9 ndagukubira none niwe nibiki none ajya amafaranga wo ntiwayariye wewe vre hariya mpaye yarayaguhaye ntayigezama mwemerera yuko mubwiye bamuje ntayo ndakubwiye ati ntayigezama kwanza ujya Clara twokundana mwokundana ujya mu tipe yigira umukobwa ni Clara mu tipe yigira umukobwa niwe bakundanye umujya amafaranga aya mafaranga je yaranyituye Clara ntawe nziyo yanirebenkanye R9 jewe rero Clara have ndamu telefone wa mu telefone azabimbwire ngaha mu telefone azabimbwire dusanga aha mu telefone nuko utinya none kandi rero dusanze aha uva aho byose witanga ngiriki yose ava hayarisha umva ico ndababwira co wanabonye we ntaki bakunze inyishu meje mwayibonye uyu muntu nakinda ndondera ko atari kibi gusa bakunzi banyishu media ni jewe Ntare ndiko ndarondera inyishu kuri ca kibazo ca Clara bamuririye amafaranga R9 namubara ko bashobora kuja mu rukundo ariko gushikiza isaha nta rukundo barigera bajamwo R9 yamuririye amafaranga R9 Clara mu mwanya jewe ndamutelefona aze Clara umva uramutelefona jabwo wanashima n'ikindi kintu akia nukushitoje akaza ngadamutukira ngamubona sawa have mutukira ngamubona cameraman kupa tumurindirire ngaha Clara maka dusange nga R9 ndamutukira ngaha R9 sawa kandi mveda bwira kandi ribaye ryambere n'ijya nyuma so gukorana ikiganiro nawe jega nzokurondera undondeye sinzoza ndakubwiye iyi ni nyishu media itorere ibibazo itorere muga umva iyi ni nyishu media muga sinzokorana nawe ikiganiro